What's up, my beautiful people? As I'm always telling you guys, my name is SP. This is Media of People. Guys, uyu munsi nshaka ndabereke Ibarabara ririko rirubakwa ngaha muri East Africa. Mwebwe ico muza gukora muraza kumbwira ninde amaze kugendera iri barabara. Iri barabara nkuko muribona hariya, murabibona aho riva, bari muri construction, bariko bararyubaka nkuko bipfa rivariya, rikaza ngaha rikagenda uku nkuko mubibona ngaha. Ibarabara rigeze ngaha rikora amabarabara abiri, rimwe niri irindi niri. Cameraman bereke ngaha irindi niri ngaha. Ni kuvuga abarida canke se abaperezida bo muri Afrika, iki nico kintu bari bagakwiye kuza barakora, bakatwereka ati donc ekonomi yose y'igihugu igendera mu bikorwa nk'ibi. Ibikorwa yani biboneka. Iri barabara ni rinini nkuko mubyibonera, gusa ndazi abantu benshi ntimuza kumenya ahantu riri. Abantu benshi nimutahura iri ni barabara rizoba ari barabara ryiza, baracaritegura. Ariko kandi hari ikindi kintu gitangaje, aya n'amabarabara yo hejuru ndiko ndabereka ntaratangura gukoresha, muga hasi uku nukubera hazitiye hasi, amabarabara ararengana ameze neza, amabarabara yo hasi. Now ikintu ngaha rero nashaka tumenye, nk'abajene Afrique canke nk'abanyafrika, dushaka tubone ko guverinema iriko irakora ibintu nk'ibi, igikorwa kibona nk'iki. Nta kintu na kimwe yohava ibwira umwenegihugu ngo umwenegihugu avuge ngo ya, nkuko nabibabwiye ubu tuvugana right now, murabibona ni mwijoro, ariko abakozi bariko barakora. Raba amabarabara hajya twaharuye abiri, ageze hariya batatu nkuko mubibona, ageze hariya abatatu. Ni kuvuga iri ni barabara rizoba ari ryiza ku rugero ntazi ukuntu nobivuga. Aha hasi murabona usibye aka kayira nyene k'abantu b'amaguru baba basize, mu bisanzwe hari hazibiye kubera bari muri construction y'iri barabara. Ririko rirubakwa ku rugezo, sinzi uko nobivuga, n'urugero rushimishije ibarabara rigezeko. Muraribona kuva hariya ibarabara, aya mabarabara yo hejuru asa n'ayaheze ariko ntaratangura gukoreshwa. Mwabonye kandi ku ikote ya naho nyene amabarabara aca yongera akababiri. Ni kuvuga ayiwanda niki bazoshira ngaha hagati na hagati. Mubona ikintu bazoshira ngaha hagati ntaco ntahura, ariko uko biboneka ko aha hagati hazoba ari ahantu heza. Nkuko nabibabwiye, amabarabara yo hasi arakora, ngaha amabarabara yo hasi arakora nkuko mubibona. Hasigaye iki? Hasigaye gusa ko baheza kubaka, bakure ibi protection byose mubona, hanyuma ibarabara bace barishikiriza. Cameraman ibereke ibarabara ngiryo ni ryiza. Ikintu na mutabwabone ngaha rero, murabibona hagati na hagati ko hagutse ibarabara iri ryo hejuru uci ushika ko narijya. Aha hagati harayandi mabarabara abiri, sinzi ko mubona ahantu harimo akamenyetso ka V. Hajya n'ayandi mabarabara abiri azoza ari abiri, ace ngaha acaca munsi yarijya naberetse. Hajya amabarabara ahanye habe haca uruzingitirane rw'amabarabara atandatu, kubera azoca bane, dushire ko ayabiri yo ngaho azocaba uruzingitirane rw'amabarabara atandatu. So guys, iri niryo terambere umwenegihugu wese aba akeneye kubona. Iri niryo terambere umuntu wese aba yifuza ko igihugu ciwe kiba gikwiye kubako. Ariko kandi nta bandi bantu bo kubikora atari twebwe ugwaruka, atari twebwe new generation. Ni kuvuga iyo turiko turabereka ibikorwa nk'ibi biriko bigabera ahantu, tuba dushaka kuba motiva, tuba dushaka kila mujene wese abone ko ibikorwa by'amaboko canke se iterambere ry'igihugu ritangurira
kugwaruka kubera nitwe gwaruka gwejo, nitwe bo kubaka igihugu. Ya mabarabara abiri nabandanije rero ndababwira azova hariya nababwiye aca afata iri barabara, kandi hari ahantu mudashobora kubona cameraman sinzi ko bahabona. Murabona iri barabara rija munsi riragenda rikamanuka rikaja munsi, niko rica riza rigatora yandi mabarabara ngira ndabereke ngaho imbere. Hari ayandi mabarabara ngira ndabereke ngaho imbere. Ni kibanza kizoba gishimishije. Baracari mu nyubako ariko ngira ndabereke ko ari kibanza kizoba gishimishije ku rugero ntazi uko twobivuga. So guys, ikintu ndagusaba, making sure ko wagize subscribe kuri Media of People, the voice of people nkuko nama nabibabwiye. This is the number one in the country. Nkuko ndababwira ni voice of people. Okay guys, naberetse amabarabara atandatu. Ngaya yandabiri ngaha acaba amabarabara 8 na ka area kamwe kariko karubakwa, na ka area kariko karategurwa ku rugero ntazi ingene mpava ndabisigurira aba followers banje. Ndabasigurira gute? Look at that, murabona ingene biriko birubakwa. So ni kuvuga aka gace sinzi ingene nzokababwira, sinzi ingene no kababwira ubunyene. Look at these beautiful roads. Guys, Ryambere uko nabibabwiye, iri barabara ntigigera ari forma cercle nkuko mubibona. Mushobora kwibaza ati ni umuzingi rikorera from, ariko no, si umuzingi. Imodoka uzemerewe gucamo aya mabarabara yo hasi, hejuru amabarabara aracubakwa. Rya barabara naberetse rigira 8 ngiri ndiko ndaricamo munsi ngaha, murabona rigira rifate hasi, deja rigira rishike hasi. So ikintu rero gihari ni giki guys, ikintu gihari ni kugira iki, ni kuba tumenya ko iterambere ry'igihugu canke se iterambere ry'igisagara kanaka riyera ku mabarabara meza, umutekano, urwaruka rufise inguvu rushaka gukora, rukeneye development, rukeneye changement mu bintu byose bitandukanye. So guys, thank you so much. Ducha he